Bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze cyane muri umwanya wo kumviriza ikiganiro itegeko mugishikirizwa na jewe Daniel Alex Mugisha gicano ku Kazoza FM ku 103 n'ibice bitatu ibujumbura kikongera igacaho kuri aba dukurikira bari hagati mu gihugu ku 105 n'ibice 4 abari mu Kayanza Ingozi hagati mu gihugu mwese dukurikirana kandi ku mbuga zacu ngurukana bumenyi. Itariki 8 ntwarante n'umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi aho muri uyu mwaka harimo mu civugo harimo iterambere ry'umukenyezi mu muryango kano mu gihugu. Yamara rero hari ibibazo bimwe na bimwe umuntu ashobora kwibaza biri mu bantu, kimwe rero muri ivyo gihagaze mu gutorana kwabo mu muryango. Ikibazo giteye ingorane mu miryango, ikibazo giteye ingorane mu bavukana. Ico ni kimwe mu byo tuza kuganira muri kino kiganiro itegeko. Reka mu gutangura duhe kaze abatumire bacu aho nashaka ko batangura kwidondora kuri abo bose bariko baratwumviriza. Ego nitwa Maître Hervé Barotwa nayo abandi umushingwa manza nari maze gucano kenshi n'ubu ndavuga ndi muri kabine y'abavoka yitwa apa iruhande yaho indi mashiramwe atandukanye ariyo bita bira ni Burundi Young Lawyers Association ariko ngira hariyo ntawara nkunda kuvuga cyane isanzwe ndi muri nayo nyene bita Droit Sans Frontières nibaza yuko nayo nyene difasha mu byerekeye by'amategeko. Urakoze cyane. Hano ibubamfu bwanje hariho uyundi yaheruka ngaha kera turanamuhaye kaze. Yego murakoze cyane nyako bamenyesha makuru. Jewe ni ndumushingwa manza ni Kamararongo Bruce. Naje ndi muri cabinet apa avocat professionnel associé. Hanyuma turi kumwe na Maître Hervé muri association Twabira Burundi Young Lawyers Association. Turi kumwe kandi muri ndishiramwe ikurikiranira hafi by'agateka kazi na muntu gitwa DSF Droit Sans Frontières. Rero mu gutangura kino kiganiro reka nkuko mwumvise ivyo tuza kuganira, reka dutangure kumva iryo abanyagihugu bagona na cane kuri ico kibazo gihagaze ku gutorana. Bavuga ati twa dusanga abavyeyi mugabo ntitwashuye kuronka kuvye abavyeyi baturondereye ko umuvyeyi agenda avuga ati kindi ko ndonderera abana. Rero ukasanga abahungu bari gungiye ko ibyitunga ry'umuryango. Nibaza yuko ivyo bituma habaho déséquilibre entre les enfants bavuka ku bavyeyi. Hariho umugenzi w'abarundi bavuga yuko umukobwa adatorana mu muryango avukamo. Nibaza yuko twova mu vya kera kubera imico ihinduka ku munsi, ibintu bigenda birahinduka ku isi. Uko tubona ibintu byaremeze kuva kera ubu birahinduka, aho bishasha biza bigaheza bikaza guhindura imibereho y'abantu. Nibaza yuko uwo muco wa kera washaje, tugerageza kugenda ku bigezweho kuko abana barezwe hamwe, basanga isahani imwe, basanga igitanda kimwe, amashuri amwe. Ntaco buza yuko ivyo bike abavyeyi bafise bobisangira. Je nibaza yuko ataco byoza bitwara. Rero nibaza yuko ivyo byoza bihindura tutibagiye kamere ku Burundi mugabo tukamenya yuko umwana ari umwana, umukobwa n'umuhungu bavuka bangana mu muryango. Nimwe bavuga bati amase yake ntagiho mu rutara. Ivyo byo gutorana mu isanzwe kenshi ni kibazo kiraba umuryango ingene witunganije, ariko tugiye mu buryo bwagutse turasanga yuko hari ukuntu mu kibano cyangwa mu mico y'abarundi bifatwa muri rusangi. Je rero ko ndabibona ntivyofatwa cyane mbona kugira ngo bitorerwe umuti ntivyofatwa muri rusangi, byoca bifatwa nk'akarerero tukareka kubijana mu bintu vy'imico cyane, hakabaho nk'ukuntu buri muryango nimba ari igisekuruza kijya bavuga mu gifaransa ngo linye yose ikagira uko itunganya ivyayo, yo nyene kaba iyo yishyiriraho uburyo uwo muryango uzohanahana ibintu. Nimba bafata ingingo bakavuga bati twebwe nta muhungu nta mukobwa bose nico kimwe, bikagenda uko nyene, apana ko baca bafata mu kivunga ngo mu mico y'ikirundi ngo niko bikogwa. Je niko ndavyumva.
mbona yuko ayo mategeko ntiyarakwiye kuhaba kubera ukuntu nuvuga ko ari vya kera bien sûr parce que kera umwana w'umukobwa wamenga aracinyizwa par rapport umwana w'umuhungu kera mu miryango imwe imwe surtout bafise uburyo buciriritse même n'abafise uburyo budaciriritse mu gutriya abana baja ku ishuri par rapport batora abahungu gusa abakobwa bakaguma muhira mugabo nivyo no kumva ko vyosibura yuko umukobwa yabacitse parce que nta jambo yari afise ntibamushira imbere ngo amere nk'abandi ariko ubu unye mu miryango twese turiga abahungu bariga abakobwa bariga kandi umwana w'umukobwa agashika kure je mbona yuko ivyo bintu bitokwira kuhaba ubu unye parce que bose barashoboye ntiboba bagitorana nka kera parce que ibintu vya kera n'ivy'ubu sico kimwe iyo mentalite yohava ugakuraho yuko umukobwa aja inyuma y'umuhungu twese turangana turashoboye ubu mu buzi barangana ubu tugiye gusaba ubuzi nta muhungu par contre ubu abakobwa nibo bari privilege gusumba abandi bon si kuvuga ngo gusumba abandi je mbona ayo mategeko yo hava peu importe ngo ni culture twese turangana nubona yuko culture yo kwevura bagatoye bisanzwe abana barangana bavuga ngo umuhungu umukobwa twese turabana kandi umuvyeyi je me dis que yatuvyaye twese adukunda adushaka yuko dutera imbere muri iki canke kiriya hari hakwiye ko itegeko ribaho ikavuga yuko abana uko bangana bategezwa kugabura equitablement canke muri abavyeyi bo mu gisagara canke baruguru peut-être boshiraho bakandika testament bakandika kare kwera umuntu tabuzi umunsi imana ishobora kumuhamagarira akandika testament akavuga ati chaque enfant mugurisha muzogurisha mugabo muzogabura equitablement baravye ku muco w'igihugu kera hari ubuzima bworoshe kera ibintu vyari bihari mugabo ubu biragoye urashobora gusanga ego abahungu nibo batorana ugasanga umukobwa peut-être ntiyigeze aja no kugira iyo mariage none adoca aja hehe je me dis que vya kera hari kera parce que babona ingene ibintu vyari bimeze mugabo ubu sico kimwe na kera à chaque fois ibintu birahinduka imico irahinduka nituguma muri vya bindi kera bavuga ngo umuhungu ntiyaja kurondera umukobwa sibo bironderanya hagati na hagati yabo umuvyeyi niwe yaja kumuronderera mugabo vyarahindutse discussion iba hagati y'umuhungu n'umukobwa hama bakaja kwinforma abavyeyi ati tugire mariage nanaka urumva tukiri muri ya mico ya kera je me dis ko n'ivyo bindi vyo kugabura amatongo bakagabura equitablement bitegerezwa kugenda gutya kera n'ivyo ntibagabura parce que peut-être hari gituma ibintu byari bihari tu mugabo ubu sico kimwe murahirije kumva iryo abanyagihugu ubagona abo twaganiriye bashobore kugira ico bashikirije na cyane kuri ico kibazo cyo gutorana akabazo ka mbere reka ndagahere kuri wewe Maître Hervé turazi ko atamategeko nyezina ahari araba ivyo gutorana none iyo cyo kibazo cadutse mu muryango nibwo bashingwa manza mwifashisha iki ego urakoze ku kibazo mbajije no kubutumire mwari mwaduhaye nabyo nyese yo kwanza kubikenguruka icambere nuko burya sinzi shimye yuko uri kurambaza ibibazo nibuse ko nawe wiza amategeko nuko naciye nibuka hariho ishigwa twaratwiga ndibaza mu wa kane muri kaminuza bayita les successions na régime matrimoniaux nibutse muri ico cigwa ukuntu batwigisha basa n'abagaruka ahanini ku byo twarize mu cigwa mu mwaka wa mbere baravuga ati ama source du droit harimo ico bita la coutume n'imigenzo rero uriko uraraba haragera igihe ari amategeko amwamwe
bigora yuko abaho kubera igihugu uravye imico n'imigenzo kiba gifise bituma ayo mategeko atahaba kugira ngo ntashobore gutera ngira ngo ico no kwita ngira nakaguma canke ngira ngo atere ingorane mu miryango rero warumbaje uti beya burya uri umushingwa manza ukabona bakuzana nk'akarorero ikibazo cereke gutorana ko mwigeme jewe ikintu novuga mu vyereke vy'amategeko cane gusumba nuko twebwe turafise muri mwe twita ama source c'est-à-dire ico umuntu akoreshwa ashobore gutora ivyo abakeneye gukora mwibuke inyuma y'ico bita la coutume hari byo bita ama jurisprudence je naganda barire uriko uraraba ama jurisprudence abari imanza zitandukanye zacitse zivuga ivyerekeye gutorana burya hari igitabo gihari ngira ngo arabashingwa manza bagenzane canke arabacamanza canke arabari mu mategeko bashobora gukoresha ni gitabo ni revue yabaye muri 2022 mu 2022 iyo revue irerekana neza ivyerekeye imanza zose zerekeye amatati barerekana nk'akarorero nk'iyo umugore yahukanye mu gihe iyo basubiye iwabo bigenda gute barerekana ati mbega burya bishitse umukobwa bakaba baranse testament ikandikwa nabi bigenda gute nk'ubu bishitse bati umukobwa hageze gutorana ari kumwe nabo bavukana bigenda gute rero iyo revue ya jurisprudence yo muri 2022 yaje isubire yo muri 2012 irerekana neza na neza ikerekana imanza zikomakomeye zacitse zerekana ingene umuntu ashobora kwifata imbere y'urubanza kanaka abaronse je rero mu majambo atomoye ndumva yuko umuntu yiri nk'umushingwa manza canke uri umuntu yize vy'amategeko hariho amasource amwamwe ni la coutume nayivuze umuntu yishimikiza kukusha kuri no sako nta teko ribigenga ariko aro jurisprudence ihari kandi ni gitabo kinini gifise n'impapuro amajana 6 na yugiye kuraba imanza zacitse ukazisoma neza urabona yuko ibintu byose vyaravuzwe gusa kiba gisigaye nuko umumwe wese banka kududurirako kugira ngo societe izigendera bitahura buhoro buhoro je ndibaza ko inyishu zihari merci sinzi ko ari ico umwongira ko kugira akabazo ka kabiri yego murakoze mugenza wanje avuze cane cereke jurisprudence ariko nagira mvuge nti umuco n'ivyo n'umugenzo urafise ko bitegekanya hanyuma kenshi ugitegeko rijaho kugira ngo rifashe kugorora canke guha intumbero ikintu kiba cyamaze kubaho muri societe canke akeshi kugira bakinge ico ushobora gushika canke baregise baha intumbero kizoshobora gushika muga mu gihe baba bakibona rero nkuko yavuze biko biratera imbere cyane cyane ivyo vyerekeye vyo gutorana uri kuraraba wanashaka no gati n'igihugu kirabisemwo ishaka cyo kwita volonté mu gifaransa kuko igihugu kirafise amategeko yacu gishiraho kirafise amategeko mpuzamakungu usanga carateye ko umukono rero mu mategeko mpuzamakungu yari hagati y'akazi na muntu yamengo n'ingingo ya mbere baravuga ko tous les hommes naissent libres égaux en droit et en dignité ico umaze kugishaka umukono habasike kugishira mu ngiro ngaha a niveau interne muri constitution yacu mubwirizwa shingiro ingingo ya 13 nayo nyene iravuga ko abarundi bose bangana atanomwe yo kumigwa bivanye n'urukoba n'ururimi na cane n'igitsina ikiba gisigaye rero no gufata ivyo biri mu mategeko bakabitwara mu mico rero imico n'imigenzo y'abarundi ko yobasa kenshi ngira tuza kugaruka ko yubakiye ku miryango kuva kera hanyuma nabwo turi muri societe mu gifaransa ngo ni patriarcal c'est-à-dire umwana w'umuhungu avutse canke umwana w'umukobwa avutse bamwitira umuryango avukiyemo wa papa wiwe no kuvuga yuko rero iyo societe kuko ntiyobazwe mu miryango kuva kera byari bigoye yuko bafata umuryango w'umwishwa ngo bavange n'umuryango wabaye inarume ngo aje gutorana ariko la societe irevoliwa mico ikevoliwa ico twifashisha cyane mu masentare biravana rero hari haho no kwita ku migwa mikuru aho bita les centres urbains mu gifaransa naho no kwita dans la campagne biratandukanye bigatandukana bivana n'igitorano naho nyene kuko dans les centres urbains ntavyo kuvuga ngo bahungu canke abakobwa baranganya ariko dans les campagnes mu mihana haracari ivyo bibazo
bivanye n'iki no kwinjiranamo kw'imiryango. Ufite nico kibazo cya kabiri nagira ndakubaze mbeko hariho amatungo y'umuryango ariko yaronswe mu buryo butandukanye cyane cyane mu Kirundi hari ibyo twita ngo itunga ry'umuheto bimwe baba bararondeye hirya nino iyo wakuze ibyo waguze ibyo washitse ko imiduga amazu ntumbaze ibintu washitse mu byo byose hariho n'ibindi twita amaragi inda wararonse bivuye kuri papa wawe nawe yarironse kwa sogokuru yarironse kwande bikagenda birakurikirana mu bisanzwe ha mu Burundi kenshi ibyo bita ko batorana ni nk'ibihe dufatiye kuri ico nyene waroheje kumbwira. Ego nkuko bivuze biratandukanye. Hariho nivyo iryo tunga canke ivyo bisigi ivyo bita nkomoko umuryango ivyo bita umuryango. Hariho nivyo bita ivyo vy'umuheto ivyo umuntu aba yarirondereye. Uko biri kose bigaruka muri jurisprudence mugenzanje yavuga ni gutorana jurisprudence ahiteye nuko banganya bakaza hasi mu vy'umuheto mu vy'umuryango haracari hagahaze haracariho kwakonde kuvuga ngo umuryango wacu mushiki wacu nimbage mu ndi muryango biragoye kumuzana muri wa muryango wacu ariko novuga ati hanini kwaraba ubu aho muco utenge hacaje mu cana ubujyaje gusumba ubutungane. Yego hama hageze gutorana na cyane ga Hervé gutorana cyane itunga ry'umuheto na cyane muri centre urbain urabona cyane by'Ibujumbura usanga nta matongo dutorana mugabo kameme abantu baragaburira amazu y'umuvyeyi amaze gutaha amaze kwitaba Imana ugasanga baragabura imiduga baragabura amafaranga bafise kuri konte baza hasi amategeko nicavuga bategeza kwaza hasi ico batagabura ni rya matongo ya ruguru no kwita igisokuruza. Ego bon ukivuze neza hari ahantu uvuze ati uravye bino bintu umuntu aba yarirondereye nko ibyo byo twokwita nk'itongo ry'umuheto canke ugasanga umuntu yarubatse yubaka ari byo yirondereye yaragiye kurondera utwiwe canke ibi tubona biri mu bisagara ahanini na mugenza yakivuze ntibikunda gutera ingorane kuko umuvyeyi abigaburira abana byo uko babangana. Rero ico kintu uriko uravuga naje carantangaje naganda guhereze ikintu cerekeye ibiharuro ivyo rero nivyo byantangaje kuko iyo ufatiye ku biharuro niwe ubona burya ati burya uburemere bw'ikibazo bungana gute. Uriko uraraba iyo revue yo muri 2022 iravuga ko amatati yereke ivyo gutorana ari 70%. Uca umva yuko mu gisagara ca Bujumbura canke mu bisagara bihari ibitwita amatongo y'umuheto n'ibitandukanye atangorane zihari mu bisanzwe. Rero umaze kubona ko amasentare afise ibice 70% by'imanza uca wumva yuko ahanini igihugu cy'u Burundi kicubakiye ku matongo novuga yuko ari amatongo y'umuryango yubakiye kuvyerekeye ibisigi bituruka ku bavukanyi n'abatandukanye bafise kubasha. Rero ni ucubona rero ubwo buremere ubona yuko ukibaza je ari kibazo je mpona nibaza ndije nyene nkibaza nti none mbe yaburya hoba hageze yuko kuko bara batwigisha ko mateko bagira ico bitara codification hageze yuko itegeko gereke ivyo gutorana ryandikwa mu majambo atomoye bakavuga bati no mu matongo yereke vy'imiryango vyogenda ukunuko je bora mpana ndavyibaza ko nkibaza nti none burya naho bibayeho burya ntivyotera uruhagarara mu bantu canke abantu bagasura bakicana hoho tubiretse uko bimeze muri kino gihe vyobanda bimeze gutyo guzoshika ryari. Rero nibibazo mpora nibaza ndije nyene hajya nyene uri kurakora ku nimbara amadosiye canke uri kuriyumvira ariko ukabona ko gushika ubu atanyishu iraboneka kubera gushika kuri no saha nta codification ihari. Gushika kuri no saha hari gusa ico twagumye tuvuga duti hari imigenzo hariho kahise bakorerako hariho ibintu bagendera ko kubera imiryango ingene bayubatse burya iyo abantu bariko numvirije abenegirwa ariko baravuga nukuri ivyo bashikiriza ni vyiza urumva ko bavuga ati harageze ko abantu bangana harageze ko abantu bagira ibi nibi nukuri bare kandi bivuga neza ariko rero uriko uraraba rero ivyigwa rero byandikwa navyo ujya bivuga ibihushana ivyigwa vyandikwa ntibivuga bijya bajya bariko baravuga barabona yuko mu masentare ibitigiri bihari biteye bwoba bakavuga ati bino bitigiri twobirekura mu ibarabara ibararyogo. Rero nco gituma je ndiko ndibaza rero kuri no saha nubu haracakenewe umwanya
nibaza ko akere umwanya wo gusigura bagasigurira abene igihugu bagafata umwanya muremure yabi n'amashinga amateka canke nguza amateka bajya baratowe bagafata umwanya muremure kugenda ku kibuga aho batowe bakabisigura rero bamaze kubisigura niho nibaza yuko bamaze gushika igihe gikwiye bakagira codification kuko ndibaza yuko rijya teko ryarigeze no kurengana mu nama nkeguza mu n'amashinga amateka mu ntwaro y'igihe c'imfata kibanza ryaciye rihera mu biro vy'umukuru n'amashinga amateka ndavyibuka ryaheze yo kubera ngira babonye yuko rijya teko mu gihe ryosoka ashobora gutera ikibazo ari nje ndibangira mugenza nje ashaka kubandanya ibintu bon kandi kabazo nagira ndakubaze mubo twaganiriye hariho umwe yashikirije agira ati burya naho tubona umenga nta mategeko ahari umuntu arashobora kwifashisha ico bita testament ico rero abantu bacu batangura kwiyumvira mbega testament ni iki ifise ububasha ubuhe igengwa n'amategeko yahe kuko turamaze kumva na cane ku bavyeyi bize baba abona kwitaba intellectuel baciye ubwenge nabo barabikoresheje kandi rikaba volonté ikurikizwa uko yayikoze ivyo navyo bimeze gute nibaza nk'umunyagihugu ariko aratwumviriza ashobora kuvuga ati akorero n'agashashe ntahora numva yego murakoze cyane icerekeye testament mu kirundi niragi iragi naryo nyine rikwikiza umuco burya kuko mu gifaransa nawe bivuga neza ngo ni acte de dernière volonté mu bisanzwe iyo umuvyeyi karagira iragi wanashaka buvuze baba intellectuel akenshi ngira nibo baniyobara ivyo zingo bamwe ivyo vy'imiryango n'amatongo canke amatungo y'umuryango kuko iryo ragi urigize ugasanga nkumbure ritandukanye n'amategeko ategekanya canke ritandukanye n'icumuco usanzwe wubatse umeze uko umuco usanzwe wubatse naryo nyene rirashobora kwitwarirwa kuko si ntabando kiba vyanditswemo rero akenshi novuga bihagaze cane kuri kijya mugezanje yavuze no gusigurira abo vyerekeye kanza kabitahura bakabanza bakumva yuko muri bo ko bangana muri bo ko jewe nk'umuntu w'umugabo canke mushiki wanje nk'umuntu w'umugore dufite uburenganzira bumwe bungana wanashaka ubu abarundi turagenda mu bisagara turagenda mu mingi itandukanye nakuza mu mutima ukiyumvira muhuriye muhira ku ziko no muvukana mushikawe ingene nkumbure umurusha uburenganzira aho mwataye uruzoga mwese biragoye ariko kubera umuco ariko bawubatse we ubigize canke we ubitahuye ntibice bitandukira bose ariko bigenda birashikira umwe hamangira akazotaka bitahura bikaje muri codification kujya mugenzanje yabivuze akabitegeko ariko ahanini aho bigaruka nuko societe y'u Burundi yubatse kuva kera n'imiryango ugasanga wewe Dani nk'umuryango kanaka uri ngaho mufise imico yanyu biri no muri bijya bagira vya kera kiri umuco no bijya byo kuja gusaba byo gukwa aho wasanga avuga ati umuryango w'abanaka nusaba mu banaka umuryango w'abanaka ntugabirana n'umuryango w'abanaka umva biragoye nk'iyo bishitse umwe mu bashiki banyakaje muri iyo miryango idahana byari bigoye cyane ko cyumva ko umuntu wo muri uwo muryango yazaza no gutorana ahubwo muhiri wanyu donc ubu rero nibaza ko imico yevuriwe nta muntu wagisubiza inka ngo genda mu miryango ntikisabana nta muntu baba bakibwira nibwami umenga niko bashengera umwami yaragira imiryango imwegereye hagize umwe muri uwo muryango agira ikosi bwami bavuga ngo umuryango wamenje ntibasubira no kwegeraho umwami ari baratonesha abandi mu yindi miryango urumva byari bigoye naho ntoja muri kahise ka cane ko nta bushakashatsi nagize kuri ivyo gusa nivyo twumva n'ingene mico n'imigenzo y'ikirundi yari yubatse ariko ahanini bihagaze ku miryango n'imico nibaza ko ubunye ari impinduka nini cane bitonatuma mbere bitonabuza mbere yuko mu misiza bashobora kujaho nk'itegeko wanashaka nabo mu butungane bikaborohera akaronka ingingo yisunga kujya vyanditse muri constitution kujya vyanditse muri ya déclaration universelle des droits de l'homme tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité koko bikaje nko mu itegeko ryanditse kugira ngo byorohe ego nashaka kumungandira yagiye aribaza ibibazo bimwe naje numva biragarutse gatoyi
kumbe navuga nti burya iyo uri wenyene canke uri mu bandi uriyumvira ari nk'ikibazo gikunda kunca mu mutwe nk'akarariro nk'iyo niyumviriye nti burya nk'umupfasoni iyo yarubatse ugwiwe hanyuma yubatse ugwiwe hanyuma akazosubiraho kuko birashirwa ugasanga ntafisi yaja kandi ugasanga asubiye iwabo afise n'abana ukibaza uti mbega uyu mupfasoni mu gutora nawe bice bigenda gute nkako wibaza hanyuma ukibaza nk'ibindi bibazo uti mbega nk'ubishitse nk'umupfasoni akavyarira iwabo hanyuma abo bana bagakura bakuranye nabo bita ko bavukana n'uwabavyaye ukibaza ati mbega bazotorana gute hanyuma ukibaza n'ibindi bibazo binaremereye cyane gusumba hana twebwe no muri ibi twitango turi no mu bisagara uyu mugabo akihari hanyuma uyu mugabo agiye nko kwikora kuciwe mu bisanzwe rwa kumupfasoni amufasha gutera kw'igikumu ariko rero sinzi kumaze kubona iyo hageze yuko umushinga nahe na wapfa ugasanga umupfasoni wasigaye hari aho uhora ugenda ukavuga uti harageze ko nawe yikora kutwi ugasanga baramuhagaritse kandi atohagarikwa yarafise ubwo burenganzira rero haracariho ibibazo urumva ni ibibazo ndiko ndibaza jewe nyene ariko ugasanga ni ibibazo bitaratorerwa inyishu co kimwe kuko urumva hageze gutorana umwe wese abikora uko avyumva n'ingene imico ibimwereka nico ahanini nivyo yihaye itorero naje ndumva ndiko ndihuturorero ubona ko tutaratora inyishu gushaka kuri no saha amasaha yagenewe kino kiganiro ndabona ariko aregereza mugabo harakabazo nshaka ko mugenda mwishuye kaguma kazunguruka ndagafatire hamwe imico n'amategeko isano niriye ko mbona mengo hari ukuntu twese tuguma tugaruka ku kintu cyitwa imico yego yakivuze ko cubakiye ku muryango me hari akantu amategeko nayo reka kivuze ko imico n'amategeko hari isano rinini cyane wanashaka nikijya twavuze mu Gifaransa haraduha ibintu mu mico n'imibereho y'abantu hamakaje mu itegeko cyo bita codification rero itegeko rishaka kuza banashaka rikajaho rigatorwa rigaca muri zanzira zose rica mu bwira itegeko ariko ugasanga nkumbure rigiye kubiri n'umuco birashobora kwiheza ritanakwirikijwe kubera ugasanga abantu baramenyereye kuba muri uwo muco nikijya mugenza nje yaravuze uravye igitabo c'amategeko agengo n'imiryango cyo bita code de personne de la famille mu Kirundi iravuga ko ivy'urugo bivazwa umugore n'umugabo umwe atahari kabazwa wundi ariko gushika uno munsi hari abantu batahura yuko umugabo atahari umugore ategerezwa kuba assisté par le conseil de famille wanashaka hari n'abanyamategeko bitahura uko twese twama mu biro bitandukanye ndazi ko hari abanotere umupfakazi yadandaje ikintu avuga ati sindagusinyira ntabonye abana bari majeur et pourtant nta mwiteko ryanditse no muco rero pour mu resume imico n'amategeko birafite n'isano rinini cyane amategeko aza kugorora cyangwa gutumbereza ibiri mu mico iyo amategeko aje atisunga umuco iteko rishobora kwifuta ugasanga umuco warabandanije kandi iteko ribibuze ico bita abrogation par des ouatides rikijana rikiheza yego none twara tuvuga yuko inzego nazo mengo zishaze ba faible kugira zikurikize kuko itegeko rihari uwa mbere kurikurikiza n'amategeko ni inzego ziba zihari erega burya mugenza nje akivuga neza burya inzego zihari mu gihugu c'u Burundi uhere kuva hejuru gushika hasi zirazi neza ico bita umuco burya zirazi neza yuko igihugu c'u Burundi cubakiye ku miryango zirazi neza yuko hageze gutorana ingene kahise ku Burundi kari kubatse n'ingene bikurikirana jewe sinzi kumaze kubona ikikoreka yuko nuba kigendera ku mico nk'ubu uye uravye nk'iki kintu gishasha bazanye nk'iki c'abahuza dusubira kuvugana nayo tugicishijemwo burya ugiye kuraba nk'ubu uye hadutse nk'amatati kugira ngo amatati bayashire hasi bashira hasi kora bazi yuko aza kwigwa n'abantu bazi uko bavukana bazi aho amatongo yabo agera niyo hagera gutorana bazi nivyo baza kubafasha nico gituma ngomba mbona yuko umenga
n'amategeko yose agomba bafata barayafata ariko agoma n'amategeko yubakiye ku muco w'igihugu naho wogenda mu bitandukanye burya yavuze ikintu gikomeye cyane cerekeye nk'akarorero hari amatekste bita internationaux twagiye turatera kibikumu uravye la charte des droits de l'homme ukaraba les pactes internationaux zerekeye les droits civils et politiques ukaraba n'ibindi vyinshi burya twara biteka igikumu ariko ugiye kuraba yuko biri mu mateko y'igihugu birimwo ariko bitarimwo kuko urabona yuko biravugwa twarabiteka igikumu ariko nta rugero rukwiye guko byagiye mu mategeko kuko iyaba barabishizemwo iryo teko bajyara bajya codification ariko ndatahura igituma ryatevye kurangira basanze abantu batari yakira ku mitima iwabo barabonye yuko mu gihe iri teko tworirekura abantu bomarana abantu bo kwicara nimaze twe tuzi kari nkeye hagoze zoba nyinshi gusumba ikintu nkunde yaganga ruko gato ikintu barabavuze ati mbega inzego ntizoba zabaye faible mu gihe zashobora kurikiza itegeko ico nari nivuze nikijya iteko rikwikira umuco mu gihe rero itegeko rije novuga gushira inguva umuco utari ahubwo kiro turuva habaye ingorane nyinshi gusumba kuko abantu ntibotahura ko gukuriza amategeko botahura ko gukandamizwa rero ushobora gusanga itegeko aho ko rigorora ngo rigiza n'ubutungane wosangerezanye ingorane gusumba kugorora cyangwa gusumba ubutungane murakoze cyane ndumva yuko mugerageje gutanga umuco nibaza yuko nkuko mwabivuze bizogenda birabameliore na cyane nkuko abanyagihugu bagiye barabishikiriza bati tukeneye yuko haba changement canke haba ihinduka reka rero tugarukirize hano kino kiganiro amasaha yakigenewe ndabona ahageze ndabashimire batumire mwaje kuno musi kuduumuco ego turabashimiye cyane gose ku butumire mwari mwaduhaye ahanini kare mu biganiro twahora dukunda gukora urumva yabara amategeko agenda anyaruka ariko byerekeye byo gutorana mwabonye akari kwitonda ndamushimiye cyane ego urakoze cyane ego nizere yuko n'ikindi gihe tuzobatuma ko mudoshobora kuhaba tuzoza cyane iyo ari nko kuri iyi suje uzodutumira watumiye na bashiki bacu biganire tubihurize kuri na cyane kandi ndanashimye cyane ahubwo yuko no muzi twaganiriye agateka kabo tukakaganira nk'abashinga ntahe yego bakunze mwari kumwe dukurikirana rero natugarukirije kino kiganiro mwakoze cyane mugumane na Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tuzosubira handa aho ku munsi wa kabiri aho tuzoganira byinshi kurusha murakoze